wese avuga mu diaspora adafise abarundi bakenya 10 ayenda kira kwezi uwese mu diaspora muri sideo akazi n'akazi uwese mu diaspora fati none niba tubahaye amahera yo kurima bakaronka bya bigori bazo bitwara hehe tuvuye umugambi ko mu kindi gisata tuzoja muri agro alimentaire uburimyi birajana n'ubworozi. Turacabandanya nyene kuri bivyerekeye imirima hano mu mirima kwa Mutama tukaba tugeze rero mu vyamwa tugira tubaze aha naho hari ivyamwa hitwa gute? Aha tucyari muri secteur Murambi ya kabiri tukaba turi muri zone Gasenyi tukaba turi muri commune Buganda. Yego. Aha naho hari imirima y'ivyamwa mutubwira ivyamwa bihari nibiki hamaze igihe kingana iki? Aha mubona turi ngaha ni mu byamwa nkuko mubibona turafise imicungwe turafise n'imyembe ni kuvuga imicungwe niyo myinshi hano iyo igihe cy'imicungwe twimbuye iyo dusoromye turaronka nk'imiliyoni zibiri n'inusu. Murabona ngaha hano murima atari mutonya ni metero 30 kuri 60 murumva yuko atari hato n'imyembe nuko iyo imyembe yeze neza turaronka miliyoni 2 murumva yuko dufise ivyamwa byo kwishimira twose. Nibaza yuko ibyo murabibona n'ubusezo y'imicungwe nayo yaheze ariko imicungwe si kimwe n'ibindi ibyamwa nuko imicungwe mubandanya musoroma yisigariza mu buryo iyindi sezi zoza kwishika ariko mukijya nyene imicungwe murabona ni mfise mu maboko iyi ushaka kurya nta kibazo urakomeye urahiye do kuri make sezo y'imicungwe irabaho ariko ntihera imicungwe ntihera. Murakoze. None muvuga ko ngahaye hagati y'ibintu ze bibiri ibiti bibiri nta kindi kintu baharima haguma gutya nyene canke murashira mutundi ibindi biterwa bito nk'amateke nk'ibijumbu birashobora kubana canke mu birima vyonyene ivyamwa? Oya murabibona muravye neza mushobora kubona n'amateke hano hari turimo amateke tukarima isoya tukarima ibigori kandi tukimbura bitari bikenya kuko murabona yuko iyo muteye ibyamwa ni mu byegeranya mu mwanya kugira ngo birespire neza biheme neza. Aha rero igihe cyo kurima ibigori turarimamo ibigori igihe cyo kurima isoja turarimamo isoya nibyo novuga kuri make. Murakoze cyane reka dushe tubandanya turabe aho murima imyumbati naho ingene bimeze none aye kugira ngo ivyamwa mushobore kubitunga neza murashiramwo ababiraba abanyezamu kuko turazi ko ibi vyamwa kandi vyera ku bihe byose nk'abana barashobora kuja barahitana kamwe mubigenza gute kugira ngo babirinde? Iyo ari igihe cy'ibyamwa bihiye neza turasha mu muzamu mwabonye yuko turafise na systeme ya irrigation turavomera iyo bikenewe nko muci turavomera ariko mu rushano usanga bimeze neza cyane gose. Mu kwa kane yo muje kurabana musanga ari shamba ryiza ry'ibyamwa gusa. Yego murakoze. Murakoze namwe. Aha turi ni muri commune Buganda muri zone Gasenyi Rurale kwibaro rya gatatu niho turi ubu. Yego. Aha nkuko mwabibonye kuva mu 2013 nyishika mu Burundi naciye nkurikirana itongo ry'iwanje hako ncanibuka bamwere mu Kirundi ngo igiti uzokuga mushaje ugitera kirikare naciye nihutira gutera ibyamwa mubona hano kuva hariya ku metero ya 2 gushika mu metero ya 4 murabona ko ari ibyamwa ariko ubu bitarakura cyane no turemira imyumbati murabona yuko hari n'imbere hari imyumbati ariko iyo myumbati ni imyumbati yarimwe nkuko ba mama basokuru barima ariko ubu buhinga bumaze kwerekanwa ko bukora neza n'ubu twakoze hano mu metero 2 ni kuvuga imetero 60
kwijana 200 niho twakoze turima kijambere imyumbati ni kuvuga mukabanza mukimba ibyobo imeteri ibinogo mukimba ibinogo donc ibinogo mukagira imeteri imwe kwindi meteri mukagenda hasi mukagenda nka santimetre 70 ibyo rero mumaze kubikora asigaye muca mushiramo ivyatsi mumaze gushiramo ivyatsi mu byo binogo muca mushiraho amase y'ikirundi ni kuvuga y'inka y'impene cyangwa inkwavu cyangwa inkoko mwabonye ko twavuye muri ferme ni kuvuga twebwe nta ngora biduterana tukotesha ibeni ikacibizana hano maze tugaca dushira mu byo binogo tumaze gushiramo ivyo rero amase y'ikirundi n'ivyatsi tusha dufuka tugasubiza ryavu twavanye akaryo risubiramo niko nuko turima imyumbati mu buhinga bwa none yego ego kuko niyo mpamvu burya ubworozi n'uburimi biragendana birajana niyo mpamvu ajya amase twabonye hariya menshi ay'inka n'ay'inkoko n'ay'impene byose n'inkoko n'amadendo mwabonye tusha tuyazana hano tukabare dukoresha hano mu buhinga bwa none yego mbo rino tongo ryose ni hectare 3 n'ibice 600 ariko aha twarimye ni meteri 60 ku meteri 120 nzo twarimye imyumbati munuzagane kijambere cyo mu buhinga bwa none yego kuvuga tuvuge nk'umwaka imyumbati twaronse amatoni 5 y'imyumbati dukoresheje ubuhinga bwa none bugezweko nibaza yuko tuzoronka n'itoni 15 yego nagira musubire mubwire abarimyi bakunda kurima imyumbati uburyo bwa none ingene bugenda ingene umuntu ategura umurima wiwe ingene butabira ingene atera gushika yimbure bigenda gute kuva mu ntango impamvu twemeye kurima dukurikije ubuhinga bwa none twabibonye ma YouTube na ma Facebook ukuntu mu bindi bihugu za Cameroon za Nigeria bimbura cyane gose jewe byarambabaje nk'umurundi avuka mu ntara y'Ibitoki muri komine Buganda mbonye ukuntu ba mama n'abapapa barima imyumbati bice bimbabaza kubona bararima bakaronka ariko ntibari kuronka myinshi gusumba iyo ubu buhinga rero tuko turamuko murabona aha ubwa mbere mushaka kurima ahantu hatonya ukimbura ibintu byinshi bivuga bamwe baravuga ati ni bafise abarima imyumbati myinshi n'ubu buhinga biroroshe rero kurima ahantu hato ukimbura imyumbati myinshi cyane gose mu ntumbero yatumye hanini ndabikora ni kugira ngo ababanyi nabo babibone nabo bazobikore iwabo ego birafata warimi hanini ya nka twarimye birafata uburyo butari buke ariko urimye iwawe ahantu aho urima imeteri 60 kuri 60 ushaka kurima ni imeteri 30 kuri 60 kandi wo kwimbura byinshi gusumba ibyo hara wimbura niyo mpamvu je nabikoze kugira ngo ndonke umwimbu yego ariko nabikoze kugira ngo nabandi bayibonere ko bazobikurikize yego marakoze nagira mutubwire nyene ubwo buhinga nyene bigenda bagenda ibinogo yaringana gute mbabishiramo ibiki bagatera kandi bivuge uko ndabizi nayibonye ariko hano hari umugronome abikurikirana araza kubisobanura neza cyane nabone nko mubibona ibyo binogo hejuru ni metero 1 ku metero 1 ugenda rero hasi ni ugenda santimetri nka 70
mu nyuma mugashiramo ivyatsi nka santimetero ivyatsi hafi ya byose bisanzwe ariko uronse umusovu kuko wo uca ubora vuba bica bigenda neza ugashiramo nka santimetero 20 uhejeje ugacushira kandi amase y'ikirundi ya santimetero nka 20 zindi hasigaye ukacuka rurajyavu wakuyemo kabyo usubizamo ukacufurira mu nyuma igihe cyo gutera kigeze uteramo ikigombo cya santimetero nka 60 unugishinga usanga ukiyamikisha kugira ngo imizi ive myinshi kandi imanuke igenda hasi kandi urumva ko hari ibyatsi hakaba n'amase y'ikirundi imizi igenda rero byoroshe kandi byibushe byuha byoroshe ntigwana n'isi nk'uko yari bikora yego nk'uko nabivuze sinkora jenyene bino nkora mwawe kandi byinshi ndabikora no mu agronome ashobora kugira atera je nibagiwe mukamubaza imbere yuko agronome atubwira nagira mutubwire abantu bamwahaye akazi bashoboye gukora ngaha ahantu bangana gute bo ahantu nk'uko mubibona kwimba ibinogo ni ibintu bitoroshe twakoresha abantu b'abagabo nta n'abakenyezi twakoresha abantu b'abagabo abantu bahimbye barenga nka 12 kandi imisi atari mikenya ariko mu ntumbero yuko dusangira na bose ibinogo bimaze kuvyimba n'abakenyezi n'abana baraje gushiramo ivyatsi kuko umwana afite imyaka 14 gushiramo ivyatsi mu kinogo biroroshe kandi no gushiramo amase biroroshe nkuko nabivuze ntanye vuga rero abo bagabo bavyimbye ibinogo ntibavyimbiye kuri gusa barahembwe n'abadamu n'abana bashiramo ivyatsi n'amase nabo nyine barahembwa cankwe barahembwe nibyo novuga donc iyo ni muri ntumbero byo bavuga mu gifaransa partage de richesse ni kuvuga wewe wararondeye bukaronka urasubira iwavuye ugasangira n'abandi basigaye nibyo natugereza gukora nkuko mubizi amahera ntatangwa amafaranga ntibayatanga kwibarabara inzira yo gusangira ibyo ufise nuko ubaha akazi mugasangira ibyo waronse na wewe nibyo dukora rero uno munsi ngaha yego murakoze nkuko mubivuze reka tubaze agronome nawe atubwire ubuhinga bwa none ko baba baramaze kumenya n'ingene bazoca babukiragiza abandi kugira babumenye mutwidondore nkaba nitwa Nzokira Martin nkaba nize amashuri y'ubuhinga amashuri 12 kuvuga bw'uburimyi ndi umutekinisiye AD nkaba narakoze muri leta y'imyaka 14 inca nkora mu maoneje yindi myaka 13 akazi inca ndagahakirikaza aho nyene ubu inca nikorera ibyanje byo muhira ubu rero nkaba mwene data yangomwe ubu niwe nkurikirana indimo ziwe ubu twarateguye ibyamwa dutera ahantu hangana nka 80 amaare tukaba twarimbye ibinogo kijambere twimbye kinogo autotour twagize 1 metre carré au profondeur tugira 70 kinogo kuja mu kuzimu amasantimetero 70 impande ku mpande hose twagize imetero ku metero hama tuje ku mbyo kinogo dusasamo ibyatsi tuje gusasamo ibyatsi tuzaturenza ko ifumbire nk'ifumbire ingana nk'ibiro 7 cyangwa 6 tugereranyije tuje gushaka ifumbire y'umavu w'ikirundi kuvuga amase y'ihene cyangwa y'inkoko cyangwa y'ubukwavu tuca dufuka cya kinogo tukabanza kushamo ivu ryiza twahise iruhande tuhejeje tuhajufuka ikinogo neza tukayifuka neza kikangana n'isi tuje gukora ibyo oya maburi ushaka urayaduza cyangwa ukagira ikinogo uko kingana ntangora byose nico kimwe tuhejeje ibyo tuca dutera mu buryo bubiri ushaka urashinga ikinogo gifise nka senkani bambe gifise santimetero 50 cankwe ukaryamika byose nico kimwe
byera cyo kimwe kigomba ikigotigoti uhejeje kukiryamika cyangwa ugashinga uhejeje kugishinga kimaze kunaga uragikurikirana gakomeza ugikurikirana kimaze kugira umwumbati maze kujako nk'akantu kameze nk'umwumbati ucushirako ifumbire y'ikizungu y'ubwoko bubiri gashirako totahaza na imbura n'iyibyimbisha intete ukabishirako rimwe ushaka urabishirako kimwe oya ntumijamo uraca umuzingi aho igicucu cy'umwumbati ugera niho tuvuga nk'umuzi ntumaze kuba gushika ucushaka iyo fumbire y'ubwoko butatu mu kinofonofo bayita ya mbere diape ya kabiri ire ya gatatu kaseri iyo migwire itatu maze kuyishirako kira fumbire y'ikizungu ifise ikintu itanga ku giterwa hari ibyimbisha hari ikomeza intete niyigira ibiro byinshi iyo twagize yamoko atatu hamuhejeje ukomeza ukurikirana ukibagarira hama kimaze ubona ko kimbuye kimaze kwera uca ukireka ushaka guhitiza urahitiza ushaka kukarandura après inane haciye umwaka umwe ushaka urarandura ushaka ugahitiza imyaka 2 canka umwaka umwe burya umwumbati urashobora guhitira nk'imyaka 2 uri mu kuzimu urashobora guhitira imyaka 2 bivana n'isi yaho n'ikigotigoti wateye cyari cyo none nk'ibikotikoti mufise no bona byo kwimbuka neza nibihe ibikotikoti byimuka neza ino hari ibikotikoti bamaze nk'imyaka 3 babitera babitazira V8 ibyo rero ino birafata cyane mugabo byazananye mu ngambo ya Kongo mugabino mu ntara ya Cibitoke ubu nibyo bijukiye kurima birimbuka cyane mugabo ntibihitira mu murima ni variete precoce umva ni namoko yimbuka vuba mugabo ntago aramba cyane mu kuzimu bishaka ucuyimbura hakiri kare mu ncamake nibyo ibiramba byaramba kera ubu byarahonye kubera ingwara mozaique none uravye ugereranije uburyo bushasha n'uburyo bwahoraho gutanga umwimbo munini n'ubuhe ubutanga umwimbo munini nubu turima kijambere kubera uteka kijambere naho urima gatonya wimbura byinshi mugabo wateye ibi by'indimagi bapfa gutera batase ko nifumbire ntago byimbura cyane urabona isi ya kera cyo kimwe n'ubu utayifumbiye ntago yera neza none iyo mutama atazana ubuhinga mwe mwari bwa butangura ubu buhinga abafise nk'uburyo barabukora mugabo suwari wese bishaka umutahe bishaka uburyo bwinshi none wewe nk'ujejwe indimo ngahaye wobwira iki abene igihugu jewe njejwe nk'uburimyi mw'ikomine ya Buganda no babwira abanyagihugu bose bo kwijukira kurima kijambere ukoresha imbuto nkenya ukimbura byinshi kandi naho urima ahantu hatonya haragutunga ukoresheje ya mase y'ikizungu na ikirundi naho utokoresha amase y'ikizungu urakoresha amase y'ikirundi urimbura neza atangorane none nka mutama yamaze imisaba akazi ngaha kandi akabigisha n'uburyo bushasha bwa kijambere mwe mu mushimira gute mu mushimira twebwe icyambere tumushimira yahaye nk'abanyeshuri baragije kugura amakaye abandi kuko yabahaye akazi abandi nk'abashinga ntahe baroha ingene baronka udufaranga two gusumira umuryango yarafashije ikintu gikomeye cyane nk'abantu amarigara yarayapunguje ubu bijukiye gukora ibikorwa kubera yabahaye akazi mbega isamirizi akazi n'akazi muhora muyikurikira
insamiza n'akazi turayikwirikirana mugabo benshi usanga atamaradio bafise akazi kubera akazi wikoreye utwawe birasumba siyo kimwe wirirwa ku magara ucutera imbere bitagoranye ariko mutamubonye ndahari abandi bantu usanga bari iyo za buraya za Amerika n'abandi usanga badasubira guteza imbere aho bavukiye aho bataye uruzogi abo bariko baratwumviza muri kano kanya bababwira iki ufatiye ku byo mutama abakorera ahubwo je cyo nobahanura nobabwira bakaza aho bavukiye bagateza imbere agatumba kabo ni komine na zone n'intara ku buryo baca n'abandi barabuze ibyo bakora bakabaha akazi baca baronkeraho ibintu byinshi murakoze reka tubaze umufasi kazina kawe mufasi jewe nitwa Ntetureyodeta jewe ndaha nyene aha kuri bararo rya gatatu muri Buganda na egome nariko ndagira iyi kazoza yo kwimbura mu matwa kijambere uyu muvyeyi wa ni kazoza kuko irimbuka neza uyu muvyeyi wanje data yarampaye akazi ndaronka udukaye tw'abana yego yarampaye nubu ndabandanya nubu urabona ko nkirimwo nafura ibinogo 26 yego nari ngomba rero Imana imuhezagire kuyi kazoza yazanye nukuri Imana imwongerereza umugisha cyane gose kuko nabandi bazojijukiramwo bose bigiye indimo kuko irimburika iyo ko itwara amahera menshi byoshobora umwe afite jewe muhira hari oyaje we naho randabikoresha kuko umwavu uri nico ufasha washize n'umwavu mu bango ry'ikigori ntiwimbura no biteye mu ivuko nyene rero umwama muhezagire gose cyane gose aradufashije Imana imwongere kubaho no kumwongera umugisha Imana imuhezagire mu bintu yazanye twari ko turiganyira n'ubu tubandanye tumukorera no kubagara tuguma tubandanye muri makengeje jaho umwama muhezagire amen urakoze cyane kuri uwo murima kazoza nyene yatubwiye yuko yahaye akazi n'abana kugira ngo bashobore kuzana ubwatsi bashire mu binogo hanyuma aza bahembe bashobore kugura n'amakaye umwe rero twavuganye akazina kawe je nitwa Iradukunda Arisa bisi imyaka 16 uri mu kangahe ndi mu 9 warashoboye gukora ngaha egome wafuriye ibintu ze bingahe ibinogo bingahe je kuko nakoze rimwe maze gufura ibinogo 10 kuko twaciye dutangura kuko waramaze guhembwa oya nago turahemba none wahembwa uzoshobora koresha nzoyakoresha mu kongereza amakaye amaco cenda hama yasigaye naho cenda yakoresha utundi tuntu hago yagakaramu ni bakenya none mwe ikintu ushima ni giki Jecho no mushimira nuko nyene na yadufashije cyane kuko yaraduhaye akazi turafurira ivyo binogo turazana imyavu dushiramo ivyo byose yarakoze kuba yarakaduhaye tukaba turose two twifashisha mu kongereza amakaye uko ni yasura kubwa ati muze mu bagare uzoza noza kuko ni hafi none wowe uratahura ko akazi arakazi naho uri kwishuri akazi nakazi ko umuntu wese arashima akazi abakora urakoze jewe nitwa Hashimirimana Imu bangaha kwibarara rya gatatu 17 ndabona ko wambaye uniform uvuye kwishuri ndi mu windwi none wewe ngaha ayo wafuriye ibinogo bingahe maze gufura ibinogo 72 haya make ayasigaye nayamvuye kwishuri abana baje birukiye no ngo mu boss araje avuga ati kananje nceyo nanje ndawe ko noronka amahera yo kongereza amakaye none ugihe wari yaguha akazi wari kurakora iki nande mura nakazi nahifise none ubona yagufashije yafashije ibintu byinshi yafashije kugura amakaye make no kugura impuzu izi uniforme abavyeyi bongerejemwe make naje cyagira
yamubwira ati fisaya nimuzana nanje ngure uniforme uratahura rero ko akazi naho ko akazi gahemba amajana 5 uragakora kuko urabona umaze kuronka impembo uraheze kwikenura none ushima niki ukamutama ntabwo ndamushimira ko yazanye uyu mugambi ngaha natwe twese yaratuhamagaye ngo dukore ahubwo Imana imuhezagire yimbura ibintu byinshi. Imana ni nziza, haleluya. Imana ni nziza, haleluya. Imana ni nziza, haleluya. Imana ni nziza, haleluya. Ni nziza cyane. Imana ni nziza, haleluya. Imana ni nziza, haleluya. Imana ni nziza, ni nziza cyane. Umukenyezi n'umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Bana munyezi n'umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Bana mubwiye ngo arangamize ngo yaje wese ishaka iyo bamikara bamutaziye maboko igihumbi kuko nabonye ibikorwa akora. Umukenyezi n'umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Bana mubwiye ngo arangamize ngo yaje wese ishaka iyo bamikara namutaziye maboko igihumbi kuko nabonye ibikorwa akora. Umukenyezi n'umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Umukenyezi n'umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Umukenyezi n'umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Murakoze. Mu diaspora adafise abarundi bakenya 10 ayenda kira kwezi uwese mu diaspora muri sideo akazi n'akazi uwese mu diaspora